Hello guys, turabaha ikaze mwese muvanye mu sahari kuri Kibonobono Media ni ya TV yanyu canke ya televiziyo yanyu turaba tukabona iterambere nkaho two twarikorako. Rero uyu munsi tugiye kuganira n'umwe mu gwaruka rumaze iminsi ruvyitwaramo neza ariko rabikora, ariko imbere ko tumwakira reka tubanze duhe ikaze kameramani wacu hariya Zombi turaguha ikaze hano mu kino kiganiro ubikora neza. Hanyuma nk'umutumire wacu ko mubibona turamuha ikaze utwibwire ego mama wivuze, ariko nibaza kuri Kibonobono Media ari inshuro ya mbere utwibwire, hanyuma kandi muri rusangi utkubwire n'ivyo uriko urakora muri rusangi. Kaze. Ego ndaramukije abariko baradukurikirana kuri TV Kibonobono Media, ndashimiye uyo wese yagize uruhara kugira ngo ino TV uno musi ibe iriko irabashikiriza ibiganiro bitandukanye. Rero nanje ndashimiye yakubahwa mu menyesha makuru uri kurambaza na Zombi inyuma ya kamera. Ego ndi hano ku mazina yanje nitwa David Tuyisabe, benshi banzi ku izina rya Kibonobono bivanye n'umugambi twatanguye wo kurima igiterwa c'ikibonobono mu Burundi, ubu naho akaba hiyongereyeko no kugihingura. Ndi hano rero kugira ngo dusangire ndabasangize ivyiza vy'ikibonobono kugira ngo abatari bake barushirize guhurumbira uno mugambi. Okay, murakoze cyane. Mwavyumvise ni umwe ariko arakora yerekana yuko igiterwa c'ikibonobono gishobora kuzana iterambere muri rusangi mu gihugu ndetse n'amakungu akamura umugisha uvuye mu gihugu cy'u Burundi. Rero nyakubahwa, uyu munsi twakubonye hano mu ntara ya Kayanza. Mu Kayanza mwari muje gukora iki? Mwari muje gutora ikibonobono, mwari muje kugura ikibonobono, mwari muje kuhatemberera gusa nk'ibisanzwe, ariko uko twabonye mwambaye imyambaro y'akazi, muba muje gukora iki mu Kayanza? Okay, nkuko twazindutse twerekeza hano mu ntara ya Kayanza, twaje kugira ngo n'abanyakayanza tubabwire yuko bakwiye kwijukira kurima igiterwa c'ikibonobono nkuko tumaze imisi tubikora mu ntara zitandukanye. Kayanza rero nayo twabonye ko itosigara inyuma mu gihe ari imwe mu ntara zirimwo abantu basanzwe arabarimyi. Tubabwire ubwa mbere akamaro ko kurima ikibonobono bagishize hagati mu matongo canke ku nkengera z'imirima. Tubabwire rero nico bazoronka nk'inyungu biciye muri ubwo burimyi. Twongere kandi tubabwire nico bazoronka mu gihe bazoba bifatikanije n'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono. Ego mu bisanzwe muri make nivyo twaje kuvuga. Ego mwaje kubwira abanyakayanza akamaro n'inyungu biri mu kuba mu barimyi kibonobono ngira ngo. Ego hanyuma rero tudaciye kure canke tutageye hariya, hari ibiganiro byinshi twabonye ku zindi mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye, ariko natwe nk'abashasha twashaka wongere utubwire ubwiye n'abadukurikirana canke abanywanyi bacu abakunzi ba Kibonobono Media, mutubwire mbega ico giterwa c'ikibonobono ni giki? Ico giterwa c'ikibonobono gifise akamaro akahe? Hano mu Kayanza ko tubona inomiriye yaho imeze uku, igiterwa c'ikibonobono co haba? Kaze mugerageze mutubwire muri make. Murakoze, reka mpere kuri ico ngo mbega igiterwa c'ikibonobono co haba. Ego hano mu Kayanza hafi ya ibanki BCB twashoboye kubona ikibonobono kigwiriye kiriko kandi camye vyinshi cane. Rero bivuze yuko kirahaba. Amati none ni igiti cazanywe n'abazungu barakirima kuri leta mbirigi, hanyuma mugabo rero kicacongera kiragenda kiri mu bwoko bw'ibihahe. Hanyuma eko cyane bavuga ko ari igiti, bajije ko ngo kibonobono ni igiki. Kibonobono ni igiti kiri mu bwoko bw'ibihahe, kiravumbuka mu gukura. Ahantu hashushe cerera amezi 5, ahantu hakanye cerera amezi 6. Gitegwa kujya batera ibigori, hanyuma kirashobora gufumbirwa nk'ibindi, ariko kandi ni igiterwa gihangana n'uruzuba. Kimaze gukura naho kwa ku ruzuba rungana gute ntigishobora kuma. Ama rero kirama kikama utubuto mu kantu ze kamwe usanga harimo utubuto dutatu. Tumaze kuma utwo tubuto
tuba dusa kujya kw'inyondwe baragiye inka barazi inyondwe ingene imeze ego hanyuma rero utwo tubuto rero twebwe nk'abarimyi niko tuba dukeneye bivanye n'uko tuba turonderamwo amavuta n'ibisigarira vyavyo igihe tuba turiko turakamura birya bisigara ivyo navyo tukazoheza tukabihinguramwo ifumbire ariko gushika ubu ikiri imbere gose n'amavuta kuko yo twaratanguye no kuyahingura kugira ngo rero turonke umwimbu ugwiriye tuca turondera abantu benshi abarimyi benshi kugira ngo naho batokirima amatongo yabo ngabo bagavuma bagishira ku nkengera z'imirima yabo biraheza bigafasha bikazodufasha kugwiza umwimbu nayo ababitahuye bafise amatongo ikazobishira amatongo yabo natwe kazobibagurira ariko arabanywanyi ba societe yacu nivyo twifuza. Murakoze cyane urakoze kudusigurira ibitari bike kuri ivyo ariko tutarababaza ikintu gikenerwa kugira ngo umuntu abe umunywanyi iyo societe yanyu yitwa Kibonobono mbega mu Burundi canke ku Barundi muri rusangi mutaratubwira ibisabwa kugira umuntu abe umunywanyi akarusho nakahe nko ku bantu nk'igiterwa ashobora kirimwe mu Burundi igihugu gifise iyihe nyungu canke abene gihugu bafise iyihe nyungu ico giterwa kurimwa mu Burundi? Reka mbere ku gihugu abanyene gihugu ndabaherezeko iki giterwa ni njabukamazi mu gihe tukirimye tukagishora hanze canke tugashora ivyavuyemwo hanze turaheza tukaronka rya dolari ego ya mahera y'agaciro dukeneye mu madolari canke amayero aho ni ku gihugu amakanzi ku gihugu nuko mu gihe tuba tuko turakora imigambi bene iyi usanga turiko turatanga ubuzi ku badafise ubuzi ivyo navyo ni kimwe mu bisanga biteye ingorane y'abantu babaye badafise ubuzi ivyo oye birahomvya igihugu birasubiza inyuma igihugu imigambi nk'iyi rero iba ishobora guha akazi abantu igihugu naco kiraheza kikahungukira kubera ko kiba gifise abantu bakora baba contribuable abantu bashobora gutanga ikori kuko umuntu atakoze ntushobora kumwaka ikori kandi tuba turejeje kuronka abantu bafise ubushobozi bwo kugura kuko iyo abantu batagura umudandaza nawe atagurishije ntaheza ngo atange ikori kandi tuba turejeje kandi kuronka novuga abantu bashobora kudatera ingorane mu buryo nko mu gihe baba bagwaye bashobora kuba bo kwivuza bataca baza gusaba ubufasha muri leta kuko hari igihe ushobora gusanga umuntu yagwaye ugasanga ntaho nikora bigasaba yuko uwo muntu avuzwa na leta ariko mu gihe iyo abantu baba bafise ibyo bariko barakora ni kuvuga muri ujya mushahara wabo baraheza bakaronka ingene bivuza kuva ku igihugu kihungukira byinshi ivyo ni bimwe mvuze muri bimwe bikenewe ku mwana w'igihugu nawe urumva ko ari we bariko akoregwa vya bindi ni wabe ko arahabwa akazi hanyuma kandi ako kazi nako gacikamuha amafaranga amafaranga acaronka uburenganzira bwo kugura ivyo abakeneye ibifungurwa ivyo kwambara kuba kugira neza ahaba urumva no kuba bitahura no kubandanya ategura kazoza cyane agategurira abana biyo nko mu gihe aba ari umuvyeyi canke yitegurira kazoza mu buryo bwo korora n'ibindi ibigaruka kugwiza umwimbu mu gihugu rero akarusha kumwene gihugu nko kuri kino giterwa c'Ikibonobono ni kenshi cyane bivanye nuko kino giterwa kizimvye uwa yakirimye azokigurirwa mahera fadika ashobora no kumufasha kubandanya yikenura mu mikoro yiwe yego nico novuga. Murakoze uragerageje kudusigurira ingene igihugu gishobora kungukira muri uburimyi bw'igiterwa c'Ikibonobono muri rusangi hanyuma kandi n'abene gihugu bakunguka ariko dusubiye inyuma gato hari ikintu wavuze kijanye n'amafaranga mva makungu uravugamo amadolari uravugamo amayero mbega uyu munsi ko mu Burundi dukoresha amafaranga y'amarundi wanashaka yandi mafaranga yandi dukoresha mbega ayo mafaranga mva makungu azoboneka mwashoye hehe mbega ayo mafaranga mva makungu azozanwa n'abandi hoba hari hindi soko mwoba mufise mushobora kudandaza ko kugira ngo amafaranga mva makungu ashoboke canke aboneke?
Kibonobono oil gushika no mwanya dufise isoko mu karere ka Afrika. Ego. Ni twebwe twonyene twemerewe gushora igiterwa c'ikibonobono ku isoko mpuzamakungu. Ku isoko y'akarere. Ariko kuva dutanguye guhingurira amavuta twarabonye abagwizatunga babandi basanzwe bafise uburenganzira bwo gukura ibidandazwa muri Afrika babijana ku mugabane wa Amerika bakomoka muri Canada. Abo baramaze kutubwira yuko mu gihe twogwiza umwimbu bazodushorera kandi bakatwara ibidandazwa byinshi cyane kandi mu mwanya muto. Hanyuma twararonse abagwizatunga bo ku mugabane wa Buraya mu gihugu ca Suède no muri Canada. Ubu no munsi abo batubwira ati none nimutubwire ivyo mushobora kuduha uko bingana. Rero ikiba gikenewe ni uko ubwa mbere tuca tumaze twagwiza uwo mwimbu. Urumva ko iyo soko irahari kandi irizewe. Hanyuma hariho kandi abandi bakomoka ariya muri za Australia. Arende dushizemwo abo muri Afrika cyane Abakenya nibo nabo nyene gusa bo kenshi baba bakeneye imbuto. Mugabo nibaza yuko twaramaze kubona yuko duhinguye ikibonobono dushobora kuronka inyungu nini cyane mu gihe duhinguye gusumba aho twaba dushoye imbuto. Na cyane ko usanga nk'amavuta y'ikibonobono no ngaho iwacu twasanze akenewe kubera bariya ivyo baba bagiye kuyakoresha cyane mu bijanye n'ubuvuzi. Natwe bwe ngaho turashobora kuyakoresha kugira ngo dukorere canke twivure ingwara zimwe dushobora gukira biciye mu gukoresha amavuta y'ikibonobono. Murakoze cyane. Urakoze kunyishu uduhaye ku kibazo cacu, ariko kandi haragarutsemo ijambo amavuta y'ikibonobono. Mbega ico kibonobono coba kivamwo amavuta gusa, nta kindi kintu coba kivamwo tutarashika kw'idonido ry'akamaro k'amavuta? Nta kindi kintu ikibonobono coba kivamwo? Haravamwo ifumbire nziza cyane itabira ibiterwa cyane. Ego mu bisanzwe ikibonobono muri kamere kacu bikozwe mu ifumbire. Abisiguriye abanyakayanza ngaha tubabwira yuko ikibonobono gikozwe mu ifumbire kuko twumva fomi cyangwa twumva iyindi fumbire yayo yose. Ariho ivyo twita iyo tuko turakora ikintu bakunda byita ngo ni matière première. Icya kindi kintu cibanze kiba gikenewe kugira ngo ushike kuri kiya kintu. Fata nk'ubu nk'ikirato nambaye ndiko ndaraba ndabona yuko matière première yakenewe urusato rwabayemo. Rero mugabo ukasanga rero ufise urusato ukafise ibindi bintu ushobora gukoresha kugira ngo ushobore gukora ikirato. Rero aha tuciye mu ifumbire mu kibonobono tuba dufise novuga matière première. Ariko kandi abahindi bo basanzwe bakoresha cyane iyo fumbire bobo nta kindi kintu bayivanga ubwabo bayikoresha uko nyene. Twebwe rero hano kuyikoresha uko nyene bizoba bivana n'ingene twayironse ingana canke tuzoca turaba ko twonayivanga n'ibindi bintu kugira ngo igume yagwiriye. Ibindi bintu navyo nyene bisanzwe ari fumbire. Murakoze cyane ku nyishu muduhaye. Sinzi ko habamwe intabire yonyene, twashatse mutubwire ibindi bintu bya biva mu giterwa cy'ikibonobono. Amababi arakogwamwo imiti yo gupompa ibiterwa. Bijya byasi tubona nyene najya amababi yabyo. Murakoze. Hanyuma rero reka dushike kuri ya mavuta tumaze imisi twumva ku bimenyesha makuru bitandukanye, tubona kibonobono iri kirakora amavuta mu mwambaro mwiza. Mbega ajya amavuta afise akamaro akahe? Ari amavuta afise akamaro kanini mu nkundira zizobigaruke ko hanyuma. Ariko hakuru akoreshwa mu buvuzi, arakoreshwa urukoba kugira umuntu abe mwiza muri make. Tongera kandi agakoreshwa mu gukuza imishatsi. Hari n'abayanywa kugira ngo bikingire ingwara zo mu nda, ishano, bucafu n'ibindi muri make lavema. Ariko kandi
akoreshwa no mu nganda ego mu bijanye no gukora amaribrifiant y'amavuta y'amamoteri hama kandi hari n'abayakoresha mu gucana hari n'abayakoresha mu gukoramo amasabune ayo masabune y'amaomo ego ari nabo usanga ariko barayakoramwo igitoro ico bita biocarburant. Murakoze rero tugera ku musozo w'ikiganiro cacu novuga ngo imbere yuko duheza canke dushika ku musozo mwotwemerera mukatubwira ibintu bisabwa kugira ngo umuntu abe umunywanyi w'iyo societe yanyu. Akindi kintu nakimwe gisabwa ni kugura umutayi w'ibihumbi 12 ukaba wibereye umunywanyi natsi ibihumbi 12 gusa akunguka kuri ayo madolari yose nivyo byose twumvise. Ivyo twinjiye uno munsi cankinjira ejo ivyo twakoze vyose tuzaba tubisangiye. Tuzamu bisangiye. Ngabo azokunguka bivanye nayo yashizemo uko angana. Ego. Murakoze. Mwe muriko nadukurikirana murumva yuko kunguka kuri ajya amadovize bavuze y'amafaranga mva makungu kuronka intabire nziza kuronka kunguka muri bijya byose kuronka ubuzi 12 gusa birashobora gutuma umuntu aba umunyenyungu niko novyita umuntu afise inyungu mu bintu byinshi cyane ariko sinatahuye neza na amafaranga y'amarundi 12. Amafaranga y'amarundi baze abavyeyi bategure kazoza k'abana babo mu kubagurira imitahe muri no societe Kibonobono oil ba diaspora bagurire imitahe abiwabo bari hano mu Burundi amakandi n'abandi bose bashobora kuyaronka baze bagire investissement kuko iri shirahamwe canke iri societe ni imwe mu masociete nibaza ko mu myaka 2 iri imbere azoba akomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi bivanye nuko abarundi bose b'umutima babandi bifuza kubona igihugu araho kivuye naho kigejeje bariko baraza twiyegeraniriza hamwe kugira ngo turime kino gitegwa. Ariho abantu hagati mu gihugu basanzwe ari inkerebutsi bamaze kwifatanya natwe bamaze kumva ivyo tuvuga barifatanya natwe kandi baza yuko vuba cyane izo nyungu bazotangura kuzibona. Rero baze ari benshi bari kuranyumviriza maze imisi yumva vy'ikibonobono noneho twashizemo na bahaje na Kibonobono media igiye kuzohora ikumenyesha ibitari bike bijanye n'ivy'ikibonobono uzokore ukurikirana. Nibaza yuko ngira ngo bisaba kugira subscribe kuri channel yacu bagire subscribe bagire na share ama kandi bagire na sabone like ani bazohora babonera cyane ama comment hari nyene bashireho uko babibona ariko babonera ibijanye n'ikibonobono abibaje ko hari amajambo tuzoguma tubereka kumwanya ku mwanya kuri site web yacu nibazangira no kuri iyi TV ibijanye na Kibonobono bazobona. Ariko rero nkunde nkubazi ko dushanyuma kandi ariko badukurikirana higano shacu nishohera ariko ko badukurikirana uyu munsi nagusanze ngaha mu Kayanza nabonye ndabona abantu ni benshi nabonye ni benshi mbega konzi iyi media yacu zo kurikiranwa n'abantu bari Bururi bari Gitega bari mu Rumonge bari hatandukanye no ku mpera z'isi zitandukanye mbega nabo baremerewe kuba muri iyo societe mbega ahandi hantu musanzwe mukorera ngaha mu gihugu twoshobora kubasanga ni hehe? Nta muntu n'umwe atemerewe cyane cyane hano mu Kayanza baza kuturaba ni mu Kayanza n'abatabonye ko twaje bamenye ko biro iri hajya imbere ya Okapi hejuru ku etage niho dukorera kandi kumenya amakuru ya Kibonobono ushobora kudusanga kuri biro mu gihe uri mu Kayanza hanyuma uri Ngozi udusanga inyuma ya Yari uri mu Cankuzo udusanga kuri centre hajya nyine mu Cankuzo haruguru gatoya turafiseho biro hanyuma mu Kirundo dusanga nyine kuri centre turafiseho biro ukagenda mu Ruyigi dufise biro yacu aha kuri kwisoko ya kera kuri parking ya Tramwex hanyuma Igitega iyindwiza tuzoba turi kumwe ariko biro yaramaze kuboneka bamaze no kuyiriha mu Cibitoke turi aha hafi ya radio CDN mu Rumonge biro yaramaze kuboneka aha kwiteba urumva yuko mu Rutana
hariya igiharo turafiseho ku rubaho turafiseho biro urumva ko turi hose mu gisagara ca Bujumbura turi hepfo ya Kotebu neza na neza hagati ya Kangaro Hotel na OK Bazaar canke ushobora kutwakura tukagutunganiriza ucishije kuri telefone rimikashe canke ukaturungika kuri konti ukaturungikira bordero tugaca tugutunganiriza aho uri hose uze wibere mu bantu bagera ku miliyoni bariko bararondegwa kugira ngo uburimyi bw'igiterwa c'ikibonobono bugende neza mu Burundi. Murakoze namwe bakuzi ba Kibonobono Media nkuko twariko turabibabwira. Rero twari dufise umutumire udasanzwe, umutumire ariko arashiramwo ukuboko mu iterambere ry'igihugu dufatiye kuri ya ntumbero igihugu cacu 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere gose. Rero mwavyumvise abari mu gihugu hano hagati mwumvise yuko amabiro ari hatandukanye novuga ko ari nko mu ntara nka zose. Rero ico tubasaba ntimwigumizemwo canke ngo mwigumane ivyo mwaronse, gira aho handitse subscribe, ugire subscribe bifise mu gifaransa ni handitse ko s'abonner, ugire s'abonner canke ungere ushugira share canke partage, ugire like canke j'aime kugira ngo amakuru nk'aya meza arushirize gushika kure. Rero nyakubahwa Bwana David turabateye intege muri Kibonobono Media, hanyuma kandi tubifuriza iterambere, amahoro n'umugisha byose n'amagara meza. Murakoze cyane namwe. Bye.